iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cane cane ku biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, cane cane ariko tukaza kwibanda ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, aho tuza kugaruka ku biriko biravugwa ku bategetsi babiri bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aribo umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariwe Gervais Ndirakobuca. Ku munsi w'ejo mw'ijoro nibwo inkuru yagiye ahabona ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba yakukurutse mu gipolisi, ni ukuvuga ko yajanywe mu karuhuko k'izabukuru ariko hataragera. Iyi nkuru ija ahabona benshi bajije vyinshi cyane kubirabana n'icatumye umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ashira mu karuhuko k'izabukuru umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu gipolisi hataragera. Ivyo bikaba biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/59 ryashizweko umukono ku igenekerezo y'icenda Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Benshi bacumva ibi vyose hari ibibazo bibajije, bamwe bati ese koko nawe yobagiye kuba nka Perezida Ndayishimiye, ko Ndayishimiye ari we wakuwe mu mbanga kugira ngo ahabwe umugambwe CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2016 bikozwe n'umuhisi Petero Nkurunziza kugira ngo azahagararire umugambwe mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Abandi bati ese koko Gervais Ndirakobuca yoba agira arungikwe mu zindi nzego z'igihugu nyuma yuko atanguye kubona yuko atamahirwe afise yuko azosigarana ikibanza c'umushikiranganje wa mbere. Ivyo n'ibindi benshi bariko baribaza. Ntituraronka ivyemezo ko Ndirakobuca kandi azitoza mu bindi bibanza bariko barahiganirwa mu matora yo kuri ubu ngubu. Gusa kandi amakuru ahari akanavuga yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ari we yoba yarisabiye kujanwa muri aka karuhuko k'izabukuru hataragera. Muti ivyagenze gute? Vyose nuze gucikanwa ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo utojikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo kandi nabo baje bara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi muri politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. N'umuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Kuri ubu ngubu General de Police Gervais Ndirakobuca nta giharurwa mu bapolisi b'u Burundi. Ndayishimiye aherutse kumushira mu karuhuko k'izabukuru hataragera, nkuko tubisoma mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/59 ryo kugenekerezo y'icenda Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca yarashizwe mu karuhuko k'izabukuru hataragera, ico bita retraite anticipée. Ingingo y'umukuru w'igihugu ntisigura impamvu vyakozwe. Iyo ngingo ivuga gusa ko harabwe ibiri mu idosiye y'uwo muntu. Bamwe bati ese boba barayisanzemwe ibiki gayemwe? Nivyo tugiye kugaruka ko. Uwundi kandi yasizwe mu zabukuru ataragera nkuko nyene ni General Major Generose Ngendanganya. Uyu mukenyezi yarajejwe amabanga menshi kuva CNDD-FDD ku butegetsi, ni nawe kandi mukenyezi afise ipete ryo hejuru mu Burundi. We aho tandukaniye na Gervais Ndirakobuca handitswe ko gushirwa mu karuhuko k'izabukuru ataragera vyasabwe n'umushikiranganje Martin Teretse mu vyo ajejwe harimo n'umutekano, ariko nawe nyene ntibitomo icatumye Martin Teretse amusabira gushirwa mu karuhuko k'izabukuru hataragera. Bamwe bati Gervais Ndirakobuca yoba yarisabiye kuja mu karuhuko k'izabukuru hataragera. Nkuko biriko biravugwa kuva ingingo igiye ahabona haraye havuzwe vyinshi. Bamwe bibaza ko ari igihano ahawe na Perezida Ndayishimiye, abandi bakibaza ko ari amabanga mashasha agira ahabwe hagati yo kurongora umugambwe CNDD-FDD no kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027. Gusa bamwe mu begereye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batubwiye ko Ndirakobuca yaruhijwe rwose n'imyaka maze ari umushikiranganje wa mbere, ngo vyoba vyaramugoye rwose kwihanganira ububeshi leta igenderamwo. Arabazwa cyane n'ubukene abarundi barimwo, ariko leta ikabandanya kwemeza ko abarundi bahaze kandi ko ubutunzi bwifashe neza mu gihugu. Ikibazo c'igitoro rero kiri mu vyamubabaje rwose. Umwe mu bapolisi bamugendanira yagize ati mwebwe Ndirakobuca ntawe muzi kubera ibintu vyinshi bibi yavuzwemwo.
n'umuntu w'impuhwe nyinshi ku buryo niyo ari mw'ibarabara bimunanira kuraba hirya no hino ngo arabura uko yifata abonye imirongo y'abatondera igitoro. Ni kenshi aguma muhira ku munsi w'Imana kubera yumva isoni zo kujana cortege ngo agiye gusenga, mu gihe abandi bariko bagenda n'amaguru kubera kubura igitoro. Ico dusanzwe tuzi nuko Gervais Ndirakobuca yagerageje kwerekana inyishu zotuma igitoro kiboneka, ariko zose umukuru w'igihugu yaziteye akagere. Ikindi kivugwa kandi kiri mu vyaruhije Ndirakobuca niho nyangwa ry'amategeko icese, aho nk'abantu baheza umunyororo ntibarekurwe. Rimwe na rimwe ibiro vy'umukuru w'igihugu bigasaba umushikiranganje wa mbere kwemanga amafuti. Umwe mu nshuti ziwe za hafi kandi yemeza ko Gervais Ndirakobuca ari we yisabiye gushirwa mu karuhuko k'izabukuru hataragera. Ariko igitangaje nuko itegeko rya President Ndayishimiye ritavuga ko ari we yabisavye nk'uko ubundi vyandikwa. Ntawuzi impamvu rero President Ndayishimiye yoba yashatse ko biboneka nk'ingingo yiwe bwite atari ugushaka kwa Ndirakobuca. Abandi nabo kandi bakavuga ko uyu mushikiranganje wa mbere yoba yishakira guhabwa andi mabanga mu nzego z'igihugu, agaharaha iki kibanza kiba kigwanirwa na benshi mu bihangange vyo mu mugambwe. Amakuru kugeza ubu tudashobora kwemeza neza avuga ko Gervais Ndirakobuca yoba ari ku rutonde rw'abitoza mu bakenguza amateka, yoba yashizwe ko vuba cane. Hari inshuti yiwe yabitwemereye ko ari vyo, ariko ntiturabona urutonde yoba ariko. Ibi tukazobabwira igihe cageze. Nako kandi twabajije abamwegereye ko Ndayishimiye yoba yaramwemereye kurongora inama nkenguza amateka. Umwe muri bo yatwishuye ati: muri bagiye ivyashikiye Pascal Nyabenda mu mwaka w'ibihumbi 2020 ashobora kubimwemerera, hanyuma akabwira abatora ko bahitamwo wundi. Icuko Gervais Ndirakobuca yoba agiye kurongora umugambwe CNDD-FDD naco nyene kiragoye kwibaza, naho hariho benshi baraye barakivuga. Nta matora y'umukuru wa CNDD-FDD azoba imbere yuko amatora yose y'umwaka w'ibihumbi 2025 arangira. Ico rero nicotuma Ndirakobuca yihuta kuva mu gipolisi. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 Variston Ndayishimiye yakukurutse mu gisirikare asigaje iminsi 2 ngo atogwe kurongora CNDD-FDD. Kugeza ubu n'urwanurwa ko ashobora kuzosubirira Reverend Ndikuriyo mu mugambwe nibura amatari wa Ngozi General Major Leonidas Ndaruzaniye. Kwibaza rero ko Ndirakobuca ari we mukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2027 ivyo bisa no kurota, mu gihe Variston Ndayishimiye azoba akiriho kandi akaba ari kureba gusubira kwitoza. Mu ncamake amakuru dufise yemeza ko Gervais Ndirakobuca ari we yisabiye kuja mu zabukuru hataragera, ariko umukuru w'igihugu ntiyashimye kwandika ko yabisavye. Ikigira kabiri, kuba yavyisabiye bisigura ko Ndirakobuca azi neza ko atamahirwe asigaranye yo kubandanya n'umushikiranganje wa mbere nyuma y'amatora y'abashinga amateka. Vyari bisanzwe bizwi ko hariho ivyo Gervais Ndirakobuca atakibona cyo kimwe na President Ndayishimiye, kugeza aho yaketswe ko ashaka gutanga imihoho. Ntituraronka ivyemezo ko Ndirakobuca azitoza mu nama nkenguza amateka. Gervais Ndirakobuca kandi azwi ko acuditse na Reverend Ndikuriyo. Avugwa mu banywanyi ba CNDD-FDD babona ko inzira Variston Ndayishimiye arimwo ishobora guta Burundi mu kaga. Bino bishitse rero Gervais Ndirakobuca atakinana kivuga ku buzima bw'igihugu, aho aheruka mu nama nshinga amateka. Ndirakobuca yahisemo guhunga ibibazo yabajijwe aho gutanga inyishu afata ko atari iziwe. Ngibi rero ivyo benshi bariko baribaza kuri gukukuruka kwa Gervais Ndirakobuca igihe kitaragera mu gipolisi cy'u Burundi, ariko bamwe bakavuga yuko bya bifitaniye isano na politike y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umugambwe CNDD-FDD, nubwo igihe kitaragera ngo tubimenye. Ikizodushikira tuzokibashikiriza. Nimwe kandi tugiye kubageza ko nubundi amabi y'imbonera kure muri kaminuza y'u Burundi ngentwaro y'igikenye ya Simoni Bazirutwabo. Inyuma y'ukubitwa ry'umumenyesha makuru wiri kwizera ryabereye mu cumba ca Paviro 9 muri campus Mutanga hari muri Ndamukiza huyu mwaka. Twararonse ntaye nyinshi cyane ku mabakorerwa muri kaminuza y'u Burundi. Ayo mabi akorerwa cyane cyane abanyeshuri bahiga, agakorwa n'akarwi k'imbonera kure kitwa ko kajejwe umutekano muri kaminuza. Ako karwi gakora ku mategeko ya Simoni Bazirutwabo, yitwa ko aserukira abanyeshure le représentant général des étudiants de l'université du Burundi. Uyu nawe akaba aserukira abanyeshure kandi we atakira umunyeshure. Ubutegetsi bwiwe ntibugira aho bugarukira. Mu ndwi iheze twarabonye ingene yapfungishije kukarenganya umugenzi we Tony Irankunda aza kurekurwa igihe bishizwe ahabona na Pacifique Ninahazwe.
Muri ino nkuru kandi turagaruka ku ntwaro y'agahotoro ya Simone Bazirutwabo no ku mabi akorerwa muri paviro y'icenda icumba ca 25. Mutero uyu Simone Bazirutwabo yajujubije bagenzi we muri kaminuza y'u Burundi ninde? Simone Bazirutwabo avuka ku mutumba wa Ruramba agacimbiri murwa muri komine Gisagara wo mu ntara ya Cankuzo. Amashure yisumbuye yagize kuri lycée Murore mu ntara ya Cankuzo imbere yo kuza muri kaminuza y'u Burundi mu gisata ca IPA Anglais. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 Simone Bazirutwabo yararangije amashure yiwe mu mwaka wa gatatu. Bamwe bakaba baratwandikiye bavuga ko yarangije amashure muri Ndamukiza umwaka weze, abandi bati ni muri Munyonyo umwaka weze, niho hamanitswe amanota nyuma ajanye nabo barangije muri IPA Anglais. Ni ukuvuga ko kuva ubwo Simone Bazirutwabo atakiri umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi. Kuva ashika muri kaminuza y'u Burundi, Simone Bazirutwabo yashikiye mu mbonerakure ziyemera, mbere aninjizwa mu mbonerakure zitwa ko zijejwe umutekano. Umwe mu bakoranye muri abo bitwa ko bajejwe umutekano yagize ati: Simone Bazirutwabo yabaye representant ndahavuye, ariko twarakoranye muri komite ijejwe umutekano. Ikintu camuranga na bagenzi we ryari ivangura amoko. Umuntu yanka abo badasangiye ubwoko. Gukorana nawe mudasangiye ubwoko bisaba kwicisha bugufi. Ivyo avuga atuka ubwoko bwawe ukigira utavyumva, ahandi naho nawe wosanga bakugiriye nabi. Ndamuzi ari umuntu très brutal, ashira imbere inguvu, yamye yigira igihangange, biboneka ko ashaka urwego. Ntibintangaza rero kubona yanka kurekura uburongozi niko akoze. Simone Bazirutwabo yatoye guserukira abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ni ukuvuga ko yari yatorewe ikiringo c'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024. Ariko amaze kurangiza amashure umwaka yatorewemwo ukarangira, yemeye ko habaho ayandi matora ya representant général des étudiants. Ubu kaminuza iri mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ibihumbi 2025, ariko Simone Bazirutwabo abandanya guserukira abanyeshure kandi we atakiri umunyeshure. Bamwe bati hari uruhara rw'iperereza n'umugambwe CNDD-FDD kandi mwitorwa ry'userukira abanyeshure muri kaminuza. Haraciye imyaka havugwa ko imbonerakure zo muri kaminuza y'u Burundi zijanwa muri permanence ya CNDD-FDD kugira zihabwe amategeko y'uwo zitegerezwa gutoza nka representant général des étudiants. Uko imyaka era rero niko imbonera zitera zikomera rwose muri kaminuza ku buryo n'itorwa ry'abandi baserukira abanyeshure mu mashure arizo zishinga abatorwa. Umwe mu banyeshure mu mwaka wa kabiri muri ekonomi yagize ati: ubu mu mashure mu gutora abaderoge haba ibintu biteye ubwoba. Ica mbere utegerezwa kuba uri imbonerakure. Ica kabiri utorwa habanje kuba inama muri paviro y'icenda bakaba aribo batanga itegeko ry'uba deroge. Mu gutora barareka hagatora abanyeshuri ariko amajwi agaharurwa n'imbonerakure kandi zitiga muri iryo shure. Umaze gutorwa ucika igikoresho cabo. Akarorero nko mw'ishure iwacu haratuye imbonerakure zishika 15 zitwa sécurité de classe zijejwe kuraba no kumviriza uwo wese adashigikiye imigambi yabo. Harashizweho kandi groupe y'imbonerakure zo mw'ishure yitwa imbonerakura FSG Bac 2 ari nazo zifatanya na délégué mu gutanga abanyeshure n'abandi bantu ngo bakubagugwe. Aho mwavuga abo Autriche niyo mukiza hamagaye igihe bafata umumenyesha makuru wiri kwizera burya ngo nizo mbonerakure bakorana. Itorwa rya representant général ryo ryemezwa n'iperereza nk'uko twabihawe n'umwe mu banyeshuri yagize ati: narabonye mutangaza ingufu zidasanzwe za Simone Bazirutwabo, burya ivyo mutazi ni vyinshi. Jewe ndi mbonerakure izwi kandi ndi mugenzi wa Simone Bazirutwabo. Igihe atorwa yaranyibwiriye ko hari amafaranga yatanze mu iperereza no mu ntwaro yiwe muri kaminuza ameze nk'umudandaza. Hariho ivyumba vya kaminuza akotesha, kuba atari kuri uburongozi birafise ico bipfana n'amafaranga bukuramwo. Kumbure niyo nzira yiwe yo kwisubiza amafaranga yaguze amabanga yiwe. Uyu Simone Bazirutwabo arafise ivyumba vya kaminuza akotesha ku giti ciwe. Abanyeshuri ba kaminuza ntibagihabwa uburaro ku buntu nk'uko vyari bimeze kera. Umunyeshuri arahabwa icumba akakiriha amafaranga 7,000 ku kwezi.
Kimwe mu vyadutangaje n'ingene hari akajagari mu kurisha ivyumba ku buryo hari bikoteshwa na representant general des étudiants ku gatwe kiwe. Hano twararonse intahe nyinshi cyane. Wabitomoye neza yavuze ko mu ntango ku cumba kaminuza iguhaye ku mafaranga 7,000 y'amarundi, Simone Bazirutwabo yaca akwaka nawe amafaranga 5,000 ku kwezi kandi akagusaba kuyarihirira rimwe. Yaratubwiye ivyumba bitari bike bikoteshejwe na Simone Bazirutwabo ku buryo amafaranga yavyo ataja muri kaminuza. Hari kandi n'amanimero y'ivyo vyumba, ariko kuba umutekano w'ababibamwo nta vyoshirwa ahabona. Icyanyuma cyatangajwe nuko kandi ubu Simone Bazirutwabo yaka amafaranga 150 ku mwaka ku cumba wenyene aba akotesheje. Ayo mafaranga umunyeshuri yatangira rimwe. Hari umunyeshuri kandi nawe yatanze intayingene Simone Bazirutwabo yamurihishije amafaranga 100 ku cumba yari yamuhaye, banumvikana ko azokimara mu mwaka wose. Ariko Simone yamusohoye yaciye amezi 3 agize aravuga. Simone acaramutanga abaja kumukubita mu ikosorero muri paviro y'icenda icumba ca 25 yagirijwe ko atazi ingene bavugisha abashefu. Bose bashinga naye bavuze ko bino bintu Simone Bazirutwabo bikorana nabo bita abareja bajejwe gukurikirana ivyumba muri kaminuza. Aba nabo baramutinya, ivyo basabye vyose baravyemera kugira bagumane akazi bongere kandi bakize agatwe. Muti rero iki cumba ca pavio cyo muri paviro y'icenda icumba ca 25 ikosorero canke muri documentation muri kaminuza y'u Burundi. Ibibera muri iki cumba navyo tuzobigaruka ko mu zindi nkuru nyinshi zitandukanye tuzogenda turabashikiriza. Gusa igihari nuko iki cumba ibikiberamwo arakamaramaza. Ni mu gihe umwe yagize ati ku kijanye n'abakubitirwa muri paviro y'icenda, jewe sinahakubitiwe ariko nabaye muri iyo paviro. Iyo chambre ya 25 yarabana niyo nabamwe, jewe yari ya 27. Ivyukuri amahano abinjijweyo babona abateye agahinda, babakubita udukoni tw'udufer beton kandi bakakubita bagupfutse mu maso ku buryo utamenya bagukubise. Mu nyuma ntushobora kwitwara ngo uvuge ngo nakubiswe na naka. Benshi rero mu babakubita nimbonera kure ziba muri paviro y'icenda ariko zarangije amashure. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo utozocekanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi babo bose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibazi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.